mu kwezi n'igice tumaze gupima abantu bagera 17,533 muri abo tukaba twasanze abagwaye bagera ku 225 ariko dufatiye bose hamwe kuva dutanguye tumaze gupima bagera 20,149 tugasanga abandi bagera ku 416 ariko muri abo turashimana ko 339 bakize na 26 bakiri ku muti. Rero urugamba rurashimishije ko ubu turapima hagati mu gihugu mu ntara zose kandi turabona yuko abene gihugu hagati mu gihugu atabanduye tugenda tubona nk'uno bakarore mu ndwi yahera twashe gupima abantu bagera barenga 2,600 dusangamwo harimwo batatu bonyene banduye iyo ndwi heze rero twashe kuronka batanu banduye harimo nabo babiri twapimye mu baje bava mu bindi bihugu mu bihugu bya Buraya. Rero turavye uko urugamba rugeze turabona neza ko dufite icizere yuko abanduye mu gihugu hagati bagenda bagabanuka mu givyo ntibibuza yuko abene gihugu babandanya bikingira kuko kurya gukaraba n'amazi meza n'isabune kenshi gashoboka kurya kutaramukanya kutagwana mu nda bituma n'izindi ndwara zafatira kw'isuku rike riciye mu minwe tuzigwanya. Abantu rero bumve yuko zijya ngingo zizobandanya naho twamaze gusezera kino kiza ca coronavirus. Hari izindi ndwara nka kolera, indwara za grippe zisanganywe zahora abantu benshi bahererekana biciye mu kuramukanya no kudakaraba kenshi bishoboka.